ndabazaniye inkuru y'ukuri y'umugabo yitwa Samuel. Uyu mugabo yitwa Samuel aba i Burundi, i Bujumbura, muri komine Ntahangwa, zone Kinama. Uwo mugabo nkuko mubona amaze imyaka 5 adatwenga. Ku kibazo yari afitanye n'umugore wa mbere, ico gihe nyene yace afata ingingo yo kuvuga ati sinzosubira gutwenga. Ariko uno munsi abantu baguye mu gahundwe bivanye nuko wabonye uwo mugabo nyene atwenga. Uwo mugabo Samuel yarafise umugore ubwa mbere, ariko uwo mugore ntibigeze bahuza. Uno munsi umugabo Samuel wenyene yivugiye ati ndafise umunezero udasanzwe ku mukunzi wanje tumaranye imyaka irenga 10 dukundanye. Ariko uno munsi yatangaje benshi kubona umugabo Samuel amwenyura agasura gatwenga. Ni inkuru iryoshe cyane, aho bari bamaze iminsi bamubona uwo mugabo Samuel asa nk'ubushavuye. Uno munsi bonyene bishikiye bakibonera umunezero uwo mugabo Samuel yarafise. Eka ikinyamakuru cyacu Inyishu Media yagerageje kumubaza, yatwishuye n'umunezero ngo ati nyakubahwa ko turi hano dukoraniye hano mu rugo iwawe, mukaba mwadutumiye mu rugo iwawe, mwoba mwateguye iki kuri uno mwanya uri hejuru? Murakoze mushitsi muhire hano mu rugo iwanje. Numva afise umunezero bwa mbere kubona mwashoboye gushika hano. Icyatumye rero nshobora kubatumira nuko kuri no genekerezo riri hejuru rya 29 ukwezi kwa Rusama 2022, umutima wanje ubwenge bwanje ndabishobozemwe n'Imana, nafashe intumbero yo kubakana n'umufasha bita Nzomukunda Mariam bamutazira Nono. N'umukobwa mwiza cyane ndamukunda kandi asa n'izuba, asa n'amaje kwiteke. Murakoze. Muri no mwanya rero turabona yuko wadushikirije ijambo ry'ikaze, uratubwira ati ugiye kubakana n'umukobwa yitwa Nzomukunda Mariam alias Nono. Ugerageze kuraba ingene wagiye uraca mu buzima bwa misi yose, ukaraba n'ubuzima ugiye gucamo, urabona yuko ugiye gutera intambwe nk'uko byifuza? Urakoze cyane. Intambwe iriho nini cyane mbere gushika no munsi. Intambwe ndamaze kuyibona kandi nyinshi isumba mu buzima bwose nagenda camwo, kubera ko gushika no munsi nino saha umukama sinkekeranya yuko turi kumwe ngaha n'abamarayika. Iyo ni intambwe ya mbere ikomeye cyane maze kunguka. Murakoze. Mutegekanye iki mukanya umufasha yoshobora kubagambanira, hama ejo mwifuza kuzokora iki mukanya umufasha wanyu azobagambanira nkuko abandi baba barabikoze muri kahise? Kubera ko twese turi abantu, mu gihe bishitse akangambanira, cyambere nzoshira imbere ntegekanya gukora ni kumuharira. Icya kabiri nshira imbere nuko nzomusaba ko twiyegereza Imana kugira ngo twirinde ivyo byose byotuma jewe cankewe dushobora kubabaza. Turabona muri kumwe na nyakubahwa hariya umupare wanyu, nawe mukanya bizoba byagambanye mu rugo, ategekanye iki ico azokora muri kazoza mukanya ibintu bizoba byamaze kubonekamo uburiganya? Bismillahirrahmanirrahim. Dufashwe n'Imana byose tugashira imbere amasengesho, tugashira imbere guhanura nkuko dukuriye iyi miryango igiye kurushinga no munsi. Imana izobidushoboza, nta nkeka ihari. Uwiteka Imana ari imbere ya byose, natwe tuzokwibukanya ku by'amasengesho hama bigende neza, bifate inzira nziza. Murakoze. Uwo mugabo Samuel agishika gutanga inkwano yakiriwe nk'umwami. Uyu munsi ni tariki 29 isango n'iryarindi nyene, aho twaje gushigikira umushefu wacu arongoye umutumba wa Buhinyuza, aho no munsi asanzwe agira indoa. Aha rero turi muri zone ya Cibitoki kwibarabara gicenda, ahantu hari ibirori byinshi cyane bitandukanye. Ndabona abantu bahari ni benshi cyane, bamwe afise abakunzi benshi cyane bavyiteguriye. Ndabona injya ni boko, injya ni boko. Ndabona abamama bavyiteguriye ibi bintu byo ngaha kuri no munsi. Asha abantu ni benshi cyane, abantu benshi batagase.
ndabona bamabuja ngaha anye bariko bararaba ukuntu ibintu biza kugenda neza. Ndabona n'abashefu umushefu araje umuntu babandoa umuntu aza kugira indoa n'umunsi arashitse ubunyene araje Hakizimana Blaise Samuel Ahmad mwisilamu araje arurutse. Ndabona abashefe benshi cyane bahari uko mubibona n'abantu baberewe cyane hatanguye gusohoka pare wiwe nguyu ngaha anyaraje umuntu twari dusikiriye kandi ndabona abantu benshi cyane na escort yiwe abantu benshi cyane bamukikuje nkuko asanzwe ari umushefu abantu binjiye mu rugo nkuko tubona hari abandi bantu cyane abana b'irori babyiteguriye sana. Tukababwira yuko abafise intumbero yo kurondera ubuzima biciye mu maboko y'Imana cyangwa mu mihezagiro nibo bonyene baza akamaro k'inkwano. Mugabo nawe niba cyari umusore iryo buzima ariko umenye ko Samuel hamwe na Mariamu uno munsi bakiriwe mu maboko y'Imana. Kubahwa murongoye quartier yacu nziza ya Buhinyuza kuri uno mwanya uri hejuru ndabona ufise umunezero urenze. Uvyumva gute kubona uri kumwe n'umufasha wanyu kuko muri ano masaha ndabona muberewe ndabona ari byiza wiyumva gute umutima? Bismillahirrahmanirrahim. Ndashimye cyane nyakubahwa umenyesha amakuru ashoboye kumbaza kuri uno mwanya nta kuntu noronka ndabivuga kiretse gushimira Imana nuko indoto zanje zashitse kandi umupfasoni wanje Mariam ndiko ndamuraba ndabona ko ari byiza cyane gusumba. Murakoze gose. Muba mumaranye ikiringo kingana gute mukundanye mwinjiye mu rukundo? Ngereranije ni nk'imyaka yababa 10 kuko bacumugana mu Kirundi ngo buke bushikana umusiba ku mugezi kandi ngo yitonze imiri binoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tugiye kuri Nzomukunda Mariam alias Nono. Wiyumva gute umutima wawe kubona indoto zawe indoto wari ufise zo kubana na Ahmad Hakizimana wiyumva gute kuri no mwanya? Bismillahirrahmanirrahim. Mu by'ukuri ndanezerewe ndashimira Imana kubona yabikoze. Ndabona kubera umunezero mwinshi afise n'ikiringo bari bamaze bakundanye n'ikiringo kinini cyane. Urumva mumaze imyaka 10 mukundanye n'umuntu hama mukabwirana yuko muzoshobora kuzobana hama bigakunda za ndoto zigashika. Nico gituma afise umunezero mwinshi yabuze ingene ashobora kubidusigurira ariko tubashimiye ingene indoto zanyu zakunze kuri no munsi wa none kwigenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu 2022 kubona indoto zanyu zashoboye gukunda. Imana izobaje imbere mubake urugo rwanyu rube amakara ntiruze rube urubeya. Murakoze. Ariko rero twagomba tubabwire yuko mu bwo bugeni bwa Samuel hamwe na Mariam ntihari abantu bakuze bonyene, hari abandi bari baje mu kurondera gusa gukubita umuceri hamwe n'inyama ekada n'ibiharage n'ubuswage. Wowe gusa ivyumviro byawe biri mu kuvumba, aho kuvumba ubwenge we uvumba umuceri. Bandanye ukurikirana Inyishu Media mu bikorwa bitandukanye, yaba amafilme canke news canke amakuru atandukanye hamwe n'amadocumentaire turakora, kandi ukeneye na publicité turi ku bwanyu. Bandanye ukurikirana Inyishu Media, agakino ko buzima, filme umubabaro hamwe n'ibindi bitandukanye. Murakoze, mwari kumwe na Bahe.